mpagaze nganja gushima Imana kubyiza yankoreye. Je naragiye ngaho mu kwezi kwa kabiri ndagira ibibazo ndagwara ingwara hama nkaza numva ku radio ka telefone mfise gatoya bavuga umukozi w'Imana avuga amajambo y'Imana numva abantu bashinzwe ntaye uko bakize nkabwira umutama wanje atanu tuhagiye je nozokira kuko mbona byanse gukira nari mfise ukuguru ngahanya ngiza gucyamengana igiti kirimwo naho nyura hasi ukamenganishane mponyoyeko aho onya harakize nari mfise n'ahandi kuguru hari harabyimbye none ubu haratangiye harabyimbuka naje ngahe tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu ndonsa agatike nkacanza nagahebura garindwi zibiri ntaraza nakaronka nkongera nkaza nari ngwaye amibe sinagiye harage bijya by'ibiremberwa ndabire naca ndara hanze iragendira nkorora naje ngaha ameze gutya burya nje ngaha mukozi w'Imana ndabimwigana aransengera tefoide namibe n'umushishito byose byarahagara simperutse kubyumva mu mpera Imana mashi. Amen. Ikindi cya kabiri nararota ibiroto byinshi bibi umutima ugatumba kubera izo ndoto narose nkajugumira umutumba wose nkagira gucya nkumva umenga mfise ubwoba bw'urufu kandi ntangiye kwikangura saita z'ijoro nongera gutora itiro garinda buca natoye itiro ndamara mw'ibyo bihe iminsi myinshi uwo mupasiteri wacu Imana imuhezagire aravuga ati abantu bataronka itiro no munsi ndabasengera murara muronse itiro nararonse itiro mw'iryo joro. Urasinzira? Yego nasinzira itiro mw'iryo joro ndamara iminsi nsinzira ngenda namwibara urumenga no sinzira nkahenuka kugaza usindongera kuhebura itiro nabyo mu mpera Imana mashi. Amen. Ikindi kigira gatatu mutama waje tuvuye mu Kayanza twashitse ino yari yarabyimbye amaguru kubera amarozi bari baramuroze uburyo agatambuka gahenuka nkabyo abakozi b'Imana nasenga ngo musengera umutama wanyu ngo nazaraza ngo dusange ngaha akadutora yugura iporota yabahise ngo agiye mu Kayanza abantu bangana iki bakamufata bakamungara nkaca nongara nkugara agacaja kwiporota agakomindura agashurusha kumwa gucya akanuka ibitutse ngenda nugo yisubira mu Kayanza ngo aje kuraba itongo giwe nanje aho ndi nkuma nkaceceka nje ngaho umukozi wanje abimubwira aramusengera aravuga ati mu ndwi yahera mugabo atariye ngo hari abantu bagwaye Pararise uwanje aragwaye Pararise yari yaramwishe nta n'ubwenge yarakigira umukozi aravuga ati je uno munsi hari abantu babiri bagwaye Pararise Imana imbwiye ko batabaga uno munsi baza gukira Imana ntaje mwana nasanze yakeza camaza ngo mbega uvuye je mvuye gusenga Imana kuvuye musi narongera kurara akomindura kwiporota Pararise yaraheze Imana mu mpera Imana mashi. Amen. Mu mpera Imana pasiteri yansenge mu mpera mashi abarongozi bangaho bankera mashi nararose umwari ariko aransenga ariko aratwiga ijambo ry'Imana mu ndoto mw'ijoro ubu mukozi w'Imana nawe nukuri ibitangaza amaze ko naho nziye ngaha naho nari bwabibone umukozi w'Imana mu mpera y'amashi pasiteri mu mpera n'Imana muyongera amashi ishinga nayo cyanje bakiyuma. Amen.